nuko naje ndiruka nuko nanje ndiruka ariko si nk'utazi yaja ariko si nk'utazi yaje nkubitana ibipfunsi nkubitana ibipfunsi ariko si nk'uhusha ariko si nk'uwuhusha kandi ndwanya umubiri wanje ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe garukiriza ngaho vuga uti nanje nshinyiza umubiri wanje bisubiremo cyane uti nanje nshinyiza umubiri wanje subiramo uti abiruka biyima byinshi kugira bahabwe igisibo bantu b'Imana ngomba kukubwira ngo utize gucecekesha umubiri wawe mu byifuzo byose ufise arico nita kuba discipline nkuko abatlete badisciplina ntibapfa ivyo banyoye by'ibisukari ntibapfa ivyo bariye kuko ashaka kuzohabwa igitsibo umuntu afise yari karaja umuntu yiteze kwakira igitsibo afise ubuzima buri discipline abantu ba mbere twari dukwiye gusanga bari discipline twari dukwiye kubasanga ubwa mbere na mbere mu rushengero kuko ni ijambo ritwigisha ko tugomba kwiga gucinyiza umubiri wacu isi itubwira ngo baho kushaka je suis libre de faire ce que je veux quand je veux comme je l'entends isi ifise ibyo twita ama valeur ya liberté biriko bironona isi bihugu bimwe bimwe ono ya liberté birotoriza n'ama mariage y'aba homosexuels ibintu byose baravyotoriza ico umuntu ashaka cyose kimuhe amalwa mwamwe aratanguye kwiga ingene umuntu ashobora kuryamana n'igikoko akondisiyo ko atakirengera muri liberté yacu isi irakunda liberté ku buryo ugiye ukaraba abantu liberté ariko mu ijambo ry'Imana niho hatwigisha honyene yuko liberté atari ugukora ibyo kameremere kose kadusunikiye gukora ariko liberté ni uburenganzira dufise bwo gucira bugufi no kuneshwa n'ico Imana ivuga tugashobora gucecekesha umubiri kuko umubiri y'ukorera ibyo gushaka byose ukubera umwami nawe ukawubera umuja ukaba umuja w'umubiri wawe umubiri urashobora kugushira mu buja no muri esclavage igihe cyose ushaka kuwumvira ku byo ushaka ariko ijambo ry'Imana ryaratwigishije rirakadutahuza yuko ico umubiri wacu dusaba ico kameremere yacu dusaba tutagomba kucemera ariko tugomba kwiga gucinyiza umubiri wacu kugira ngo tuboneke nk'abemewe imbere y'Imana kuko tuzi yuko ico twemerera umubiri gishobora kudutuma duhomba kuhona rero aho turiko turaja hari important kurushaho turiko turaca uyu munsi ku buryo uyu munsi udashobora kwiyima ibintu kuko nzi ko hari ivy'Imana imbikiye na valorije kurusha ivyo kamere miremere yanje kiransaba kandi uko wicinyiza ugabanya inkurikizi mbi mu buzima bwawe kuko abantu benshi usanga bari mu nkurikizi mbi z'ivyo babivye bonyene Imana iturinde ayo masezo mu buzima bwacu aza nk'inkurikizi mbi z'amadecision twagiye dufata amen amen yero ndiko ndavuga ngo hari ibihe sindiko ndavuga ivyo twe tudakontrola ibyo twe dukontrola ndiko mvuga ibyo twe tudakontrola kubw'ivyo rero ntube umunyamwuka cyane ariko nube discipline kuko ibintu byose tubitwara muri domaine ya prière ibintu byose tubijya munyombeye piko matake ya maho matake Bwana sifiwe sana Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane kenshi mu buzima bwacu iyo turiko turakarera muri ivyo bihe tudakontrola tukiri kuri iyo point ya kabiri iyo turiko turaca muri ivyo bihe bitatuva ko tudakontrola kenshi ibihe ntubitahura utaravyinjiramo igihe winjiye mu bihe byo kubura igihe winjiye mu bihe byo kuvugwa igihe winjiye mu bihe byo gutabwa ibihe winjiye mu bihe byo kudatahurwa igihe winjiye mu bihe byo ibihe kenshi iyo tugiye kuvyinjiramo kenshi ntitubitahura tuvyinjiramo kenshi ibihe tubitahura tubigezemo hagati canke iyo birangiye ni bande batahura ico ariko navuga
nico gituma uzosanga umuntu akavuga ati Imana kubera iki Imana kubera iki Imana kubera iki kintu Imana kubera iki Imana iki kintu ndiko nagicamo kubera iki wagize gute reka nakubwire ntitutahura ibihe tutaravyinjiramwo tubitahura tubirimo canke tukabitahura byarangiye. Haleluya, amen. Rero ntaco bitwaye nimba udatahura ivyo uri kuracamwo, ariko kandi agomba kubwira ikintu kimwe ngo kutabitahura kwawe siko kubigira ibihe bibi, ariko wowe nimba utabitahura Imana irabitahura, kandi mu gihe gikwiye Imana izoguha insobanuro z'ico uri kuracamwo. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Romains 11 verset 33. Abaroma 11 ku murongo wa 33. Yo uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya vy'Imana, imigabo yayo ntishoboka kubariritswa, n'inzira zayo ntizigira akehe. Ninde yamenye umutima w'Uhoraho? Canke ninde yabaye umujanama wiwe? Canke ninde yabanje kumuha kandi azokwishurwa? Kuko vyose biva muri we kandi bizanwa nawe, kandi vyamuremewe, icubahiro kibiciwe ibihe bidashira. Amen. Amen. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science. Alléluia. Ni profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science. Ravium de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ses jugements sont insondables. Ses jugements sont incompréhensibles. Ndagomba kubamenyesha yuko inzira z'Imana ntidushobora kuzitahura, zikugaragariza uburemere bw'ubutunzi, uburemere bw'ubwenge bwayo, uburemere bwa sagesse yayo, biri incompréhensible. Ntidushobora kubitahura, ntidushobora kubisesa. Mu yandi majambo, ivyo ucamo byose, ibihe vyawe, amasezon yawe yose, Imana ntikwemerera kuyatahura yose. Hari ibihe ducamwo Imana ikatwigisha ibintu bikomeye ikadutahuza, ariko hari n'ibindi bihe ducamwo ukavuga uti mbega Mana ibi bihe ni kubera ko nabiciyemwo, wabigishije mu iki, vyaziye iki. Hari ibihe ducamwo tukabirengana sans explication, ntitutahure kubera iki, kuko inzira z'Imana nta muntu ashobora kuzisesa. Ijambo ry'Imana nirivuga ngo tuzobeshwaho no gusigurirwa n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Abaroma 1:17 bavuga ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Umugororotsi ntazobeshwaho na explication Imana imuha. Umugororotsi ntazobeshwaho n'insobanuro Imana yamuhaye. Umugororotsi ntazotungwa no gutahura ibihe byose ariko aracamwo. Oya, umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Bisobanura ngo n'igihe ntoba ntadiko natahura ibyo ndiko ndacamwo, n'igihe Imana itompa insobanuro z'ibyo ndiko ndacamwo, ndayizeye ko inkunda, ndayizeye ko ishoboye, ku buryo kudatahura hondi bitantera kuyituka cyane kuyivako, ariko kandi mpitamo kugendera kuco yavuganye nanje, kuko ntarongorwa n'ivyo mbona, ariko ndongorwa n'ico yavuze. Ivyo ndiko ndabona sindabitahura, n'Imana ntibimpereye insobanuro. Ivyo naciyemo mu mwaka uheze Imana yarabinsobanuriye, narabitahuye, ariko hariho vyinshi ncamo mu buzima bwanje n'imi insobanuro nkayisiguza igahora. Kubera iki? Kuko mu butunzi bwayo inzira zayo ntizisobanutse. Imana ntiyadusezeraniye ko izodusigurira ibintu byose, ariko Imana yadusezeraniye ko izobana natwe muri byose. Bwira umwicaye uti azobana nawe we muri byose. Mubwira uti ari kumwe na wewe n'uyu munsi, naho butari kuratahura ibyo uri kuracamo. Haleluya. Kigira gatatu, tugomba gutahura ku bihe by'ubuzima bwacu. Imana irafise impamvu y'igihe cyose icisha mu buzima bwawe. Hariho impamvu Imana ifise kuri saison yose ubuzima bwawe buriko buracamo. Nta kintu na kimwe gishika par accident. Imana
si umugabo ariko aragikaranga mu ijuru ngo amacave ngo inkoko zirarenganye na oya. Imana ni Imana y'imigabo n'imigambi. Imana ni Imana imetriza situation na circonstance. Ico ncamo cose Imana iragifise ko control. Imana iragifise ko control. Ico ncamo cose kirafise impamvu ndiko ndagicamo. Bwana sifiwe sana. Aga abantu nimumva ko kwizera Imana bifise akamaro. Kuko gusobanukirwa bene ivyo bintu biragufasha kumenya ingene uca mu bihe vyawe. Haleluya. Igihe cose ucamo, ikintu cose cashitse mu buzima bwawe kirafise impamvu. Biba vyiza, biba bibi, birafise impamvu. Iyo turiko turumva intahe z'abantu, iyo turiko turabona ubuzima bw'abantu, niho ugenda ubona yuko vy'ukuri ibintu byose byari bifise insobanuro. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mu Kirundi. kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Ni bande bari ngaha bahamagawe n'Imana? Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ivyo ncamo byose, ndagomba munyumve neza abantu b'Imana. Ivyo ncamo byose nk'umwana w'Imana, narahamagawe n'Imana, narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Yesu niwe ategeka ubuzima bwanje. Yesu ari mu buzima bwanje. Abamarayika biwe n'abakozi bo kumperekeza no kunkorera. Ariko kandi byose bikoraniriza hamwe kugirira neza abahamagawe nk'uko Imana igomba. Bisobanura mu yandi majambo, ibibi n'ibyiza bidushikira byose biriho kubw'ineza yacu. Nta kintu na kimwe muntu w'Imana uri ngaho uri kuranyumviriza uri kuri televiziyo, nta muntu numwe, nta kintu na kimwe nimba wizera Imana uri kuracamo kidafise impamvu Imana yakizanye mu buzima bwawe, kandi kidafise ico kizokumarira. Ikintu cose tangura kuraba amaso ibyo uri kuracamo, tangura kugurira amaso amasituation yawe, tangura kureka kuvuma umunsi wavukiyeko, tangura guhagarika kwidoga, kuko ico cose Imana yemeye kucamo izokivunjamo ibyiza, izokivanamo iby'ubutunzi, izokivanamo ibidasanzwe. À la fin de la journée, ico ncamo cose kiri profitable. Ama esheke yanje ari profitable, ama success yanje ari profitable. Nta na kimwe kiyirengeye, nta na kimwe kiyiruta, nta na kimwe idakontrola. Byose irabireka kuko bifise depo bigomba kuzana mu buzima bwacu. Uyu murongo niyo imwe mu mabaza ari fondamentale yo muri Bibiliya umukristo wese akwiye gutahura. Kuko iyo utahuye yuko byose bikoraniriza hamwe, reka nakubwire ngo naho uyu munsi woba umenga uri kuramanyagurwa n'igisu, hariho abantu biraba bakivuga bati bari mu mapiese, naheze ndi mu mamorso. Nyanakubwire ngo utwo tumorso dusigaye, utwo tumanyu dusigaye, utwo tuvunji dusigaye, izo miete z'ubuzima bwawe busigaye, ubwo bufaranga bwawe buke busigaye, ako gateka kawe gake gasigaye, itwo tuntu twawe duke dusigaye, Imana izofata udusigaye ivuge ngo mbega n'utu dusigaye, uvuga uti Imana aho naciye handangije hambejeje naco nsigaranye. Imana ikivuga ngo mfashe utwo nyene tudasigaye umenga ntitwexista, ngiye kutuvana mwico ndatuvanamwo, kuko byose bikoraniriza hamwe kugirira neza abizera Imana. Ndavuze ngo byose bikoraniriza hamwe kugira neza abizera. Haleluya. Byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza twebwe abizera. Na bya bindi urimo bikoraniriza hamwe kutugirira neza abizera, abahamagawe nk'uko Imana ibishatse. Ndashaka kandi kusaba kubona amaboko y'abahamagawe. Bwana sifiwe sana. Abahamagawe. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Ni bande bumva yuko hariho louange muri ibi bihe turiko turacamo ibyo ari byo byose. Bwana sifiwe sana.
yesu ashimwe cyane. Amina, amina. Mbwira uwo muco nta kintu na kimwe gishika Imana itakizi. Nta accident, nta machance, byose irabizi, byose irabikontrola. Alléluia. Jacques 1 verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza Aha, kuko niyamara kurama aha, azohabwa igisibo c'ubugingo aha. ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Urahiriwe nimba uri kurihanganira ibiriko birakugerageza, kuko inyuma yo kwihangana hakurikira kwambikwa. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo inyuma yo kwihangana hakurikira kwambikwa. Ntibishoboka ko wihangana hama ngo ntuze wambikwe, ntibishoboka ko wovyihanganira hama ngo ntaza gusige, ariko inyuma yo kwihangana azokwambikwa. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire muntu uri hano hantu uyu munsi wihanganira, uri kuraca, uri eprouvé, uri kuracishwa mu muriro, ariko hirya y'ivyo bintu, hirya y'iyo saison yo kugeragezwa hazobaho kwambikwa igitsibo mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Haleluya. Twe nituri abantu bidoga, nituri abantu bicurikira, ariko turi abantu bizera ko hariho amasaison. Haleluya. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Haleluya. Amen. 1 Pierre 3:14. Petero wa mbere 3:14 kugera kuri 16. D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. 14. Yamara naho mwobabazwa muhowe kugororoka, mwoba muhiriwe. Ntimuze mutinye ivyo babakangisha, ntimuhagarike imitima. Stop. Ni bangahe muri mwebwe muriko murababazwa kubera kugororoka? Mwahisemo gukurikira Imana, biriko birabakuta. Uravyumva hari ivyo mwariko mwashitse ko mu bubandi bwanyu, ariko mwabihagaritse kubera mwahisemwo. Ivyo nivyo bita souffrir pour la justice. Ni igihe wemera guhagararana n'Imana, igihe inzira zawe n'ubwenge bw'abantu bukwereka izindi orientation, ukavuga uti ndemeye guceregwa, ariko ndahashikane n'Imana, hakwinyarukiriza nkayishikana, Imana itari idahezagiye urugendo rwanje. Verset 15. Ariko mwubahe Kristo mu mitima yanyu, ariko muri ivyo bihe muriko murababazwa, mwubahe Kristo mu mitima yanyu, ko ari we mwami. kariwe mwami. Muhore mwiteguye, Mwame mwiteguye kwishura umuntu wese kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe. Bwana sifiwe sana. Abantu bakaza bakakubaza, none ko womenga utabona kuri mu ngorane, mbega kumenga wowe umutwenga kandi wowe ubona ko ibintu byawe byabaye nabi, mbega kumenga wowe umeze nk'ikintu kitabona, mbega kumenga wewe, mbega kumenga wowe, mbega kumenga waza, mbega kumenga hashango zakoranye ko kumenga oya bizakoranye ko, ariko mwamwe mwiteguye mumushima mwezwa mu mitima yanyu, ariko en même temps mwiteguye kudefenda votre espérance. Aho ivyizigiro vyanyu biva, igituma mumeze gutyo, igituma muhimbaza umenga ibintu byameze nabi, igituma uri kuratwenga bakwirukanye mu kazi, igituma unezerewe kandi bakubwiye diagnostique kugwaye, igituma userebwa kandi bakubwiye yuko ejo batazokurira amashure, mbega kumenga uri bono, mbega kumenga uranezerewe. Wame witegure kudefenda ivyizigiro vyawe aho bikomoka, aho uzovuga uti vyose bikoraniriza hamwe kuzanira ineza bizigiro uhoraho. Wabihora ndihira yabihagaritse, ariko kandi Imana ntiyahagaritse. Imana yamukoresheje muri saison yiwe y'ukumbera umugisha birahagaze. Imana ihagaritse ukuboko kwiye kumpezagira, kubera Imana itagomba ko ndamusenga. Nari ntanguye kumusenga kuko ari we yarungwi ukuboko akampezagira, ariko Imana yakuyeho ukuboko kwiwe kugira ngo nyigishe kuyirabayo. Sinzi ugiye gukoresha wundi, ariko kandi nditeguye for the next season. You understand, my friend? Yeah. Come on. Ntidusenga abantu, ntidusenga ibihe, ntitugira gute, uravyuma ntidukangwa, change mirabishe, arikije turavuga ngo amina. Aravyemeye. Haleluya. Jenzo compose indirimbo ivuga ngo aravyemeye. Murayumva ingene imeze? Aravyemeye.
Bwana asifiwe sana. Niyamara kuvyemera, haleluya, ko binshikako birashobora kumbabaza bikababaza umuntu wanje w'umubiri, ariko kandi nzoshishikara kwezwa mu mutima muri Kristo Yesu, kandi nitegura guhagarara ku vyizigiro vyanje, vuga ati n'ubu sindamuvako, n'ubu sindamutuka, kuko arashoboye. Abantu b'Imana bavuge ngo amen. Abantu b'Imana bavuge ngo amina. Kigira kane, tugomba kwiga ku bihe ducamo mu buzima bwacu. Ibihe ducamo bifise ibihe vyiza n'ibihe bibi. Muri saison zose habamo ibintu vyiza, hakabamo n'ibintu bibi. Amen. Ibihe vyiza n'ibihe bibi. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umukristo bufise leho eleba. Ubuzima bw'umukristo bufise ibihe byo kumera nk'uri hejuru ku gasozi, bose bamuraba, bose babireba. Yandi bivawute hajya hantu y'abakristo barakunda bose babireba, umuntu yahezagiwe bose uravyumva. Ako je amaklipe y'abakristo arantweza kwe, muzore muzana abahanura amaklipe mugira uravyumva, bose babireba. Ukaza umuntu afise contact z'imodoka, bose babireba, contact z'imodoka. Bose ba kozo umuntu hari kwikinga, bose babireba. Yaro yaronse jeep, oza jeep bakwaye filma bayikira muri clip n'abacagira ifu. Hari ibihe byo kuba ku musozi bose babireba, ariko kandi nitwibagize ko ariho n'ibihe byo kuba mu biyaya ahatanu mwakubona, invisible areyuni, hakenewe microscope kugira bakubone, hateza kuzana ibintu binini kugira babone aho uri, ntuboneka. kandi yo wumva umenga warukwiye kuboneka ko nitukubona, uravyumva ntibakuramutsa, ntibagupepera. Hari abantu usanga bose utwo dukomplexe ngo ntumbona, hewe ntubigire birebire sinakubonye. None wagomba kuduforsa kukubona ntuboneka. Niyo ni saison. Ariko ari gihe tuzokubona ukiri hariya anya, kuko habaho ku misozi hakabaho no mu biyaya. Ibyo bigize ubuzima bwacu. Ntidushobora kugwana n'ibihe, kandi bashaka kugwana n'ibihe uzokwankana n'abantu bose ngo ujya ngo asigaye yishima ngo nakindamutsa. Hari abantu benshi bagira nk'abagenzi bahezagirwa canke bashika mu butunzi, ugatanga kwidevelopa udukomplexe, ugasanga abagenzi b'umutunzi batangaye kumuheba ngo kuva ngo aronse ngo asigaye yishima. Oya, ntasigaye yishima, ariko asigaye ari busy kubera afite ama responsibility menshi. Ngo ndamuhamagaye ngo cumenga, ngo ndamuhamagaye ngo nihamagaye, kare waramuhamagara gatatu gasubiramwo mukinga kuri niveau imwe, ariko kuko yagiye kuri niveau hejuru mu telefone iri mucurinda ngo ngivo ko nabansubiza ngo atamuhamagaye gusubiramo. Aca du complexe, muhamagare 4, muhamagare 6 ari. Come on, nawe bazoguhamagara nta problem, sivyo? Ariko apana ibintu by'imihari urofu usanga umuntu yavyimvye uhamuniwoni. Ari abantu baba bagira imihari hamuniwoni, hewe tukubona si twebwe bwira mu cyawe nibihe. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, iyo mutahuye yuko hari ibihe ugira ama conflict make, kuko ibintu byose uvyinterpreta muri saison. Ntuforce ibintu, ntubandikanye igiti n'isima, ntushira superglue ku menyo. Uravyumva iryinyo ryavuyemo ryagiye, si superglue. Uravyumva cyahitangwa no guhindura na couleur, naho ryo bari ryari ninya ritangwa gris, kuko ryamaze gucomoka. Genda bari kuremo bagushema ikindi kintu. Reka guforsa, accept ibihe byawe. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu akubitwa na crise n'imodoka bakayidandaza kugira bariheruwaye canke bikure ko amadeni, agatanga kwepa eglise. Wabiraba ofo akitwaza ibintu ngo abana ngo basigaye bangwarana, abana bagwara imisi yose. Aho ugasanga ntiyumva inka nazoza kuri live center na tukutuki ngimuhagarike hariya anye, niyimuzanye ayihagarika kuri station, kuko abantu bakumenyere kugira parking. Ntugifise imodoka yo guparka, tukutuki gushikiriza hariya uraruha, yinjize ikatire ngaha ikubite cerere, hama tubone ko waje muri tukutuku. Nta probleme, nibihe reka kugwana navyo. Uravyumva, hari n'igihe uzovunika uyikoroka wirukanka itaranahagarara nk'umusekirite wa president, kugira abantu babone ko ari uvuyemo. Koro manuka neza, rindira ihagarare, sohoka. Ni saison. Haleluya. Bwira mu nchanza ati ni saison. Bwira mu nchanza ati ni saison. Haleluya.
ntushwane nawe muvukana kubera bagukwimye gutiza impuzu kubera dimanche pasiyo yatwaye niyo urisika gutwara ko atayindi uraronka ugaca ubipfa na Janine ko yansaye gutiza ukaza wafyuye ibinwa dimanche reka kumutira garukana yayindi nyene yimesu yanikire ugaruke hama nitwakubura tukabona ko wayambaye dimanche ko ari abantu bazi kumemoriza ibyo mwambaye abo nyene babibona niba Imana izorongora kuguhiyindi Yesu ashimwe cyane hama nawe uzohimbaza uvuga uti narabonye ukuboko k'umunyamahanga kumpezagira mu bihe Imana yanyigishije yuko mwene wacu yonyima ariko uwutanzi twicarana yompa igihe cyose kiza pour une raison igihe cyose gifise ibihe byacu bibi n'ibihe byacu byiza amen amen ndakunda iyo mbona umuntu azi kwakira ubuzima bwiwe uko busa nuko bumeze idefo y'abantu bo muri ville mwe muri muranje ndimo abantu bo muri ville n'abafenteri sinzi kweri uwo mwuka iyo wajuba sinzi kuri mu kiyaga ariko yohererwa aho ugeze kuko ejo Imana izokugirira neza Yesu ashimwe cyane ntushake kudushinga intahe z'ivy'Imana yakoze kandi baratunyegeje kuko tutigeze tumenya yuko no mu bihe bibi kuko wagumye ushaka kwaparesa neza twereke ko wahombye tubibone hamurenge n'abantu bagenda gusenga baje kukuririra Imana naho utazi no kwisengera yega hari Imana iprovoka jalousie gaprovoka fardo mu bandi gihe utazi no kwikorera imitwaro yawe ariko bazogusengera gute batabonye ubwambure bwawe inguko umeze igirato capinze tukwakira nimba protokole yawe uri kwicarika imbere ugatanga gutwara hariya nta problem vuga uti ibi byose nibi Mana nituma bambona bakanshira imbere cyangwa bakanshira inyuma je nta problem fils nibihe Bwana sifiwe sana amen Yesu ashimwe cyane Philippiens 4 verset 12 niko Paulo yavuze je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette nzi gucishwa bugufi nzi no kugira umurengera muri cyose muri vyose no muri vyose natiwe ibanga aka kajambo ndagakunze natiwe ibanga aha ryo mu vyo guhaga ebana ndi umushampion mu vyo guhaga no mu vyo gusonza ndi no umushampion mu vyo gusonza ryo mu vyo kugira umurengera ndi umushampion mu vyo kugira umurengera nkabura aho ndabikwiza no mu vyo gukena ariko kandi no mu gukubitika nkabura nayikinga navyo ndi champion Bwana sifiwe sana bantu b'Imana ibihe ducamwo Imana igomba kutwigisha kuba abakristo bari stable vuga uti stable vuga uti mbega stable mu kirundi ndavyite gute mu kirundi ni gute stable gushikama no gutekana ni guca amagazi stable sindi umuntu avaria simvyimba isura ngo bace bamenya ko uyu munsi vyanse sishuha cane nkayambira abantu bose bace bamenya igiceri caje oya ndi wa wundi bihari bitahari ntawamenya umufuko wanje uko umeze andabiye kuri comportement yo hanze kuko je sais vivre dans l'humiliation ndazi kubaho dans l'abondance nkuko nzi no kubaho dans la disette igihe c'ivyanje ntigihindura ingene meregwa iyo ni eta y'umukristo ashitse atameze nk'igicu dufise abakristo benshi bameze nk'igicu basa na gris turababona tukabahunga bameze nk'igicu abantu barakumenya n'amakurero wambaye umunsi bati iruka ariko Imana igomba kudushikana ahantu ibihe ubuzima bwacu twagiye ducamwo Imana igomba kutwigisha kubaho dufise no kubaho tudafise valeur yawe niri calculer en fonction ya ma possession ariko kandi valeur yawe naho abantu bayirabira ku byo ufise ico wimenyemwo mu Mana gihagaze ku Imana kuvuga ko point et trait à la ligne kubw'ivyo rero ndi stable amen
Yesu ashimwe cyane. Nimunyitabire abantu bimana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bari stable bari ngaha muri kino gitondo. Haleluya. Bari constant. Yesu ashimwe cyane. Constant. Abantu batavaria, abantu batari mu mahoro n'amaba, abantu baguma ari babandi. Haleluya. Aho niko Imana igomba kutugeza ko ku rugezo rwo gushika aho hantu. Sivyo abantu b'Imana? Sivyo? Sivyo? Ecclésiaste niyo nshaka kurangiriza ko chapitre 3 guhera kuri verset 1 kugera kuri verset 11. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifite akanya kacu. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo kuvuka n'ico gupfa. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka. Igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye. Igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza. Igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta. Igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira. Igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga. Igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana. Igihe cy'intambara n'igihe cy'impore. Mbega ukora aronka inyungu ki mu byamutamije? Nitegereje umuruho Imana yahaye abana b'abantu. Warenganye 11? No, 9. Okay. Nitegereje umuruho Imana yahaye abana b'abantu ngo baruhishe. Ikintu cyose yakiremye ari ciza mu gihe cyacu, kandi yashize ivyumviro by'ibihoraho mu mitima yabo, naho umuntu adashobora guserangura igikorwa c'Imana yakoze uhereye ku itanguriro ugashitsa ku iherezo. Ndashaka twese dusubire hamwe aka gace ka mbere, aka kantu ka mbere 3:11 hava ngo il fait toutes choses bonnes en son temps. Kavuge mu Kirundi fils. Ikintu cyose yakiremye ari ciza. Yakiremye ari ciza mu gihe cyacu, kandi yashize ivyumviro by'ibihoraho mu mitima yabo. Ikintu cyose yakiremye ari ciza mu gihe cyacu, kandi yashize mu yandi majambo, ikintu cyose yagishizeho ari ciza mu gihe cyacu. Wowe n'ibyo uri ko wita bibi, igihe Imana ibizanye byitwa byiza, kuko Imana ikintu cyose yakigize ciza mu gihe cyacu. Hari igihe cyo kugumbirana, hari ibihe byankoze ko kandi bitugora cyane. Ngo ari ibihe byo kugumbirana, hari igihe cyo kugumbirana, hari igihe cyo kugumbirana na fiance, n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. Ariko hari n'ikindi gihe aguheba akagukubita ishuti agafata uyundi. Sivyo? Igihe wamenga bimeze neza byari biryoshe, igihe afashe uyundi birababaje. Ariko ikintu cyose gifise umwanya wacu. Ntitugiye gusara kubera yaguhevye, nawe nukwiye kumeneka umutwe kubera yaguhevye. Nimba igihe kimwe yarakugumbiriye, kindi kagiga gukubita ishuti, nuvyakire uvuga uti Imana nimba yandekuye, wowe ni wandekuye, kanatsinda wosanga atari we wanje. Nimba naramukunda ariko wo kabira ukabona atari wambereye, arakagenda naho muri vision yanje yari uwo, ariko kandi harakaza ubona kari wambereye, ndamurekuye. Vuga uti ndamurekuye. Hari umuntu ndiko nabwira vuga uti ndamurekuye. Bwana sifiwe sana. Hari igihe umuvyeyi agumbira umwana avutse, akamutarura akamugumbira akagira gute, ariko kandi hari igihe dotiba umwana akagenda. Mureka agende, nutatahura kari igihe ciwe cyo kugenda, uzogoma kumukurikira, ubandanye kumugira umubebe wawe, kandi asigaye ari umugore w'abandi. Hama bizana akajagari. Mama, igihe cyo kumugumbira cari ciza, cari kiryoshe, ariko tahura saison ni igihe cyo kumurekura. Ntuje kumuvangira urugo rwiwe, ntuje no kugubaka. Mureka agende. Hari igihe cyo kwakira, hari n'igihe cyo kurekura. Iyo tudatahura ko ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, dukora ibikorwa biri déplacé, dukora ibikorwa biri en dehors y'ibikwiriye, muri saison idakwiriye, hama bigaproduce ikintu kibi. Niyo umuntu atanga ngo je ko sitavyumva, ngo je ngo mbona ngo je mbona ngo akanyishura nabi, kandi ngo je nari ndamugiriye neza. Oya,
wewe wibaza yuko atarakwiye kukwishura akakwishura kuko urakora ikintu kiri deplace kitari muri saison yacu. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa. Igihe cyo gupfa kiratubabaza, iyo tubuze turababara, ariko kandi reka kuguma mu gahinda no mu kabonge ko wabuze. Mureka agende, mureka agende, mureka agende, mureka agende. Imana ikwambura impuzu y'ikiriyo mu izina rya Yesu Kristo. Utahure ko nawe uzogenda, ariko Imana ikwambura iyo mpuzu y'ikiriyo, ikwambika impuzu y'ishimwe. Haleluya, amina. Ahasi wacu ibyo biratwibutsa ko hatari wacu no kutahiyatasha. Mureka agende. Igihe cyose kirafise ibihe byacu byiza n'ibihe byacu, birafise ikintu ciza cacu n'ikintu kibi cacu. Bantu b'Imana byabaye birebire, ngira ndabikate byose ndabihagarike. Aha, icya gatanu ndakirangiriza ko nzobandanya buhoro buhoro muri indwi yacu y'amasengesho gutusha ku bintu bimwe bimwe. Haleluya, amen. Icya gatanu, ico bivye uyu munsi muri saison uzocimbura muri saison ikurikira, kuko nta na rimwe igihe cyo kubiba arico gihe cyo kwimbura. Ngira ndangirize kuri faiblesse na défaut abakristo benshi bafise canke abantu bafise muri Afrika. Iyi ni défaut iri commun ku banyafrika benshi, kandi kubwanje ndayidentify nk'ikintu gituma Afrika rimwe na rimwe bigora gutera imbere, kuko abantu ntibatahura yuko hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo kwimbura. Abantu barashaka yuko ico bakora uyu munsi gica gishoboka ejo. Abantu barashaka yuko umutaha ashizemo uyu munsi ejo aca cika umumilliardaire. Abantu arashaka yuko atanguye aka business kiwe inyungu yose aca yironka muri uyo mwanya. Nico gituma abantu baspekura, nico gituma abantu bazimba, nico gituma abantu bihenda, nico gituma n'abantu bidekuhaje. Kuko yagiye kubiba, ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu agiye kubiba agenda afise umubabaro, agenda aremerewe. Iyo agiye kurekura imbuto agenda ababaye, abiba arira. Ariko rimwe na rimwe iyo turi abantu baspiha kuri grandeur, iyo turi abantu bizeye yuko Imana izodukuza ikatugira abantu badasanzwe, igahezagira ibyo dukora, igahezagira imiryango yacu. Grandeur si ikintu kiza mu kanya isaso, grandeur si ikintu kiza pampansi tic-tac. Ariko kandi urabiba mu gahinda, urabiba mu mubabaro. Ariko kandi rimwe na rimwe hari igihe tugenda kubiba, tukagenda kubiba umenga turababaye. Ariko rimwe na rimwe ugasanga kugira ngo uvyare ico kintu, kugira ngo ico kintu gihagarare, kugira ngo ubone iyo terambere ushaka, kugira ngo ubone iyo grandeur muri famille yawe. Reka kuvuga ngo naragize gutya, narasenze, narakoze ututeknike, nditeze kubona inyungu. Ariko kandi hari igihe ivyo wakoze bitari suffisant ngo bikuzanire ivyamwa. Reka guhagarika gukora ico wari kurakora, reka guhagarika kwifata neza, reka guhagarika gukora ibintu byose neza, reka kuva muri excellence kubera ibintu bidaproduce ico washaka ubunyene. Ariko kandi grandeur si ikintu kivyagwa mu munsi umwe, ni ikintu kiza buhoro buhoro. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo Yesu ashimwe cyane. Hari igihe tubiba imbuto ugasanga icubivye, uzokwamuza kukiraba aho kiri, ugakorera amosozi yawe agacika ayavomerera imbuto yawe. Iyo umuvyeyi agomba kuvyara arababazwa, uravyumva, kuko ariko avyara ikintu gikomeye, ariko avyarira humanité. Ariko rimwe na rimwe hari n'igihe kugira ngo nacaka indi wavyaye, kimwe wahagurukije, umugambi wahagurukije, projet wahagurukije, ministère wahagurukije, igikorwa mwahagurukije nk'abagenzi, projet mwiyumviriye hamwe, ibintu mwasengeye. Reka kuvuga ngo ejo kuko ibitabaye, hari igihe bizovyagwa bigakurira mu marira menshi n'agahinda kenshi, kuko Imana yashizeho amasaison, kuko saison tubiba siyo saison twimbura. Uyu munsi eglise irikirananirwa guproduiza abakristo bashitse, kuko eglise cyane cyane eglise africaine iriko iproduiza abakristo, irikizana message zidutera kugira ibibebe bifise 30 ans, kigacira inkonda gifise 30 ans muri eglise. Kubera iki? Kuko cagaburiwe amata, kigeze gihekenya inyama. Kubera iki? Kuko baguma bakumvisha yuko
kubera profesi ejo byose bizokoreka, kubera iki kintu kibaye ejo byose, kubera ishikanwa ryawe ejo uzoba milliardaire. Arrête. Si imbuto zose utera uyu munsi ngo ejo zimere. Hariho processus, hariho gukurikirana, hariho kuvomerera, hariho kugisengera, hariho kucikorera, hariho kugiherekeza, hariho kuveya kuri co, hariho kukibagarira, hariho kugikorera. Ubuzima bugizwe n'amasaison. Niba washaka kwevita les saisons de la vie, uzohongoka amenyo, uzokomereka. Ariko ukwizera kuntera kumenya yuko icyo Imana yambwiye ko kizovuka kandi kizokura. Ariko kandi nyeswiza kuri responsabilité. Iyo ndiko ndaja kuvomera bikiritiva discipline mu buzima bwanje. Kuko ni regularité. Uvomera mu gatondo, uravyumva hakiri kare ukavomera kuba. Birasaba constance, birasaba kuba focus, birasaba concentration, birasaba guhagarika ibintu byose ugaherekeza ca kintu. Yesu yaravuze ngo aje kuraba umurima wiwe asanga ntaco wakoze, arawubagarira awikiringo kugira ngo awurandure, abonye igiti ciwe kidakura. Ariko kandi tugomba kuba abantu bari appliquer, kandi abantu bari bafise suivi ku kintu bako barakorera. Bakristo kwinjira mu bintu kabivamo, kwinjira mu gikorwa kagihagarika. Uraza abakristo dusenga habagumutse bari bafise ibikorwa ataje bakirimo. Kubera iki warihenze? Wibajije kuri mu ijuru, uri mu bantu, icuma gikarisha ikindi. Uzora n'umuntu atarezwe nkuko wareza kugonga umutwe. Niwe yaguhamagaye, shishikara. Ikintu ugomba kugishishikara gushika giproduce ico kigomba guproduce ku buzima bwawe. Sivyo ko abantu b'Imana? Sivyo? Vuga karivi. Umuntu umwe yarigeze kumwe ngo mbe pastor ngo warabonye ko ntakikora bya bindi. Eresha amazi imisi ntayibona ngo niko utabimbajije. Yo, je ndaza kukubaza, sinshobora kubikubaza. Kuki abantu bakunda ko abantu bababembereza, ngo mbe kuki wabihagaritse? Ngo yo, Jacqueline yanutse, yangire ngo urashobora bihagarika, shaka bihagarike. Ivyo uhagarika nuko utazi n'uwaguhamagaye utazi n'ico wari usanzwe urimo. Tugomba kuba abantu bazi bari. Haguruka dusenge midiyagezi. Haguruka dusenge. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Jambo ry'Imana rivuga ngo imyaka yanyu yariwe n'inzige Imana izoyibasubiza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi turi abantu bazi guherekeza umutwaro dufise, turazi kurira, turaza amosozi, kuko umunsi umwe tuzohanaguka. Yaco bibaza ko mu buzima ushobora kwevita kurira, ça fait partie de la vie. Igihe tubabajwe turarira, igihe bitagenze uko twashaka turarira, igihe bitabereye mu mwanya twashaka turarira. Ariko kandi ibitangaza by'Imana tubibonera aho hantu, kuko Imana yavuze ngo nimumenyeshe ibyo mukeneye byose mu kwinginga. Nta muntu yinginga adafise umutwaro, nta muntu yensista adafise umutwaro, nta muntu yinginga atafise ukwizera ko Imana yavuze zo gikora. Ndarangije mvuga ngo turi abantu baba munsi y'izuba, aho ikintu cyose kirafise umwanya wacu. Hari umwanya wo gutwenga, hari umwanya wo kurira, hari umwanya wo kubiba, hariho n'umwanya wo kwimbura. Ikintu cyose carashingiye umwanya wacu, kandi ikintu cyose Imana igakora mu mwanya wacu, kandi umwanya w'Imana niwo mwanya mwiza. Haleluya. Ndashimira Imana ikontrola amasezo y'ubuzima bwanje. Ndashimira Imana muri kino gitondo itarengerwa n'ibinshikira. Iki nico gituma abantu biruka kuraguza. Iki nico gituma abantu batabakomoka. Iki nico gituma abantu biruka inyuma ya profesi zitaba, ukabona umuntu yarazimye. Kuko wibajije ko bigiye kuba automatiquement. Ariko izo si principe z'Imana. Muri principe y'Imana haravuga ngo hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo kwimbura. Ntushobora guprecipitar ibihe, ntushobora gupusa la nature ngo uheponde ku makaprice yawe, ariko wisumeta ku gihe c'Imana, igihe c'Imana kikagutransforma. Imana ikazana changement mu buzima bwawe. Turi community hinduka, turi peuple hinduka, turi hanga rihindurwa n'ibihe ducamo. Ibihe ducamo biradusiga mu imvune, ariko bikaduhindura à l'image de Christ. Nta kintu kiduhindura nk'amasezo yacu, nta instrument Imana ikoresha nk'ibihe ducamo kugira ngo bizane changement mu buzima bwacu.
uburyohe dufise buzana n'ibihe twagiye turacamo. Udashaka guca mu bihe ntiwitege gutanga isosi n'isupu iryoshe. Ariko nimba ushaka ko abantu bakwamura ko ivyamwa bisosa, accepte les saisons de Dieu, uziryohererwe. Hahigwa uwihanganira ibigeragezo, ko mu gihe gikwiriye azokwambikwa igitsibo. Ndakwipfurije kubona igitsibo cico wihanganiye. Ndakwipfurije kubona inyishu y'Imana igihe cyose wagiye wihangana. Ndakwipfurije kuremeshwa n'Imana igihe cyose wahagaze mu kwizera kwawe, ukadefanda ivyizigiro vyawe, ukadefanda ukwizera kwawe mu gutwengwa kw'abantu no kudatahurwa kw'abantu. Wagize neza muntu w'Imana guhagarara. Ishengero ry'Imana asaba bebe Imana yikore mu mugongo. Ishengero ry'Imana n'abasirikare bari mu rugamba bariko barafightinga kubw'ubwami bw'Imana kugira ngo babwagure. Mu nzu y'Imana hari igihe ca caprice c'ubwana, ariko igihe c'ubwana kigomba gushika, kigomba kubaho, hagomba kubaho temps yo kuba c'est vrai, hakabaho umwanya wo gucutswa, ukagenda kugwana, ukavuga uti cyaco cyose conzi ndafise promesse azokwama ari kumwe nanje. Eglise irakwiye guhagarika guproduza ibi bebe éternel byama biriko birabemberezwa, byama bishaka ko bavyitwararika, babitelefona, babikurikirana. Arrête ces histoires. Naragukurikiranye, hariho abashasha bavutse, ndagiye kubitwararika. Haguruka nawe umfashe gukurikirana abandi, ntuzokwa muri ku mugongo. Reka hagarika intambara. Isi yose ntitubona autour de toi. Nimba waramenyerejwe guhabwa affection excessive, arageze igihe cyo gutabwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hari n'igihe cyo gutabwa, hari n'igihe c'agacerere, hari n'igihe abantu bose batakubona. Kugira ngo Imana ikwigishe kudependa kuri affection yo yitanga, kuko iyo abantu barashobora kukuboreza, urashobora kuyigura cyangwa ukayirondera, hari igihe cyo guhagarika. Haleluya. Shengero ry'Imana nimba munyumva mvuge ngo amen. Uko mutavuze amen nguma mvuga ko ndafise amajambo menshi yo kuvuga kandi numva novuga. Haleluya. Washobora kuduza ibiganza byawe ukavuga Imana shoboza guca muri iyi sezo. Haleluya. Mu buntu bujaye n'iyi sezo ndimo. Haleluya. Ndakene kumva amajwi y'ishengero ry'Imana hano hantu. Muti Imana shoboza guca muri iyi sezo. Haleluya. Muri indwi tuzobandanya kwiga gato kuri aya masezo y'ubuzima bwacu. Agomba Imana ndagomba kwiga, ndagomba guca aha hantu neza Mana. Ndagomba guca muri ubu bukene neza, ndagomba guca no muri uyu mugisha neza. Reka umugisha ntundestabilize, reka umugisha ntunsamaze, reka umugisha ntuntere kwibagira, reka umugisha ntuntere kukuvako, reka umugisha ntuntere kuja kure yawe. Oh Mana nshoboza kwifata neza mu mugisha, Mana nshoboza kugumana stabilite, Mana nshoboza mu mugisha wanje kudahindura abagenzi Mana wampaye bari beza naho bakenye, nshoboza kutabarekura kubera tutari muri rang social imwe, ariko Mana nshoboza kubagumana, nshoboza kutaboregwa muri uyu muvinyi wampaye, nshoboza kutaborezwa nibi wampaye. Mana nshoboza kurengana iyi saison, nshoboza gutraversa uyu muriro, nshoboza gutraversa aya mazi, nshoboza gutraversa iki kiyaya niko ndacamwo. Shoboza Mana, shoboza Mana. Oh ndagusengera Imana igushoboze aho hantu uri kuraca, ndasezega Imana igushoboze aho hantu uri kuraca. Waragombye kuba grand, ariko mu gushaka kuba grand wahonyoye abantu benshi, wahonyoye principe nyinshi z'Imana, warigwaniriye, wakoze ibitari byo. Harageze ko wihana, kuko la grandeur vient de Dieu. Niwe mu gihe gikwiye ashiraho abami akongera akabakuraho. Niwe le faiseur de roi, kandi niwe nabakuraho. Reka kwigwanirira, reka guteranya abantu, reka kuvuga abantu, reka kwigwanirira, reka kwitonesha, reka kwiyanduza urondera ico kibanza, ariko reka Imana igutwara. Shendele kotele blo, shetele kotele blo, shindele kotele blo. Ndasenga Imana umuntu ari muri saison Mana. Ndasenga Imana uyu muntu atumva ibiriko biramushika ko Mana. Ndasenga Imana uyu muntu ari muri confusion kubera ibihe Mana. Oh Mana, ibihe bizana kuzazanirwa. Ndasenga uyu muntu wawe Mana ngo yumvishwe ryawe, asohoke muri uku kuzazanirwa, ave muri confusion. Ikituvana mu kuzazanirwa Mana nico uvuga, n'iciyumviro cawe, n'ijambo ryawe Mana. Musongongera ijambo ryawe, musogongera ijambo ryawe, muvugutira ijambo ryawe, mugaburira ijambo ryawe, murungikira ijambo ryawe, rirungike muri uwo mwiza Mana. Hembuka ave mu kuzazanirwa Mana. Ndasenga ishengero ryawe Mana kugira ngo bakire ibihe byabo Mana. Fata ukuboko k'uwo muhagararanye tutangure gusengera hamwe. Haleluya, 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 haleluya. Hari abantu numva Imana igomba guha inkomezi mu bihe bariko baracamo. Hari abantu Imana igomba kuhanforsa mu bihe bariko baracamo. Hari abantu Imana igomba kuhanforsa. Hari grâce y'Imana iri special.
hari grâce dushoboza kurindira kugeza igihe tuze tukivemo. Hari ubuntu budushoboza kurindira Imana kugira ngo iduhereze ibihe. Hari ibihe, hari ibihe, hari ibihe, hari ibihe, hari ibihe, hari ibihe, hari ibihe. Hari Imana iguha ijambo rikakuvana muri ibyo bihe. Hari Imana iguha ijambo. Imana yaraje kuri Mose iramubwira ngo Mose, numvise ukurira kw'abantu banje. Yari saison Imana igire ishire ko point, nta virgule yari ihawe, ariko Imana yashize ko point. Numvise ukurira kw'abantu banje. Mbega bari bamaze imyaka ingahe bariko bararira? Yari imyaka myinshi, ariko hari igihe Imana izana ijambo ikavuga ngo numvise. Niwazoheza igihe uri kuracamo. Ndavuga ngo niwazoheza igihe uri kuracamo. Arungika ijambo mu gihe, arungika ijambo muri saison igahagarara. Wasohoka. Haleluya. Imana niyo yabwiye Ezekiel ati Ezekiel, mbega kaba abantu basambuwe n'ibihe, kwaba abantu bahwereye, mbega birashoboka ko bashobora kuba bazima? Yes, ndavuze ngo naho ibyawe byo byarasambutse ukaba uri mu mapièce. Jambo ry'Imana rivuga ngo igufa rirondera mugenzi waryo, irindi ryinjira muri jointure, irindi rirarondera, biramadika. Imana yacu n'umuhiga ukubaka. Nico gituma ashobora gufata utwo tumorso twawe twose aho turi éparpillé, akadufatanya, agasubira ko kugira entier. Il est ton créateur. Ntakangwa na eta igihe cagushizemo, ariko ashobora kuzana ijambo agasubizanya igufa kuri mugenzi waryo, ibintu bigasubira kugaruka mu buryo. Mwami Yesu, ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abana bawe Imana, ndasengeye Imana umuntu ari imiriye kuri uno munsi muri kino gitondo, ndasengera umuntu Imana situation yo yamushize ahantu hasi cyane, ntatahura Imana iyo bija niyo biva, ntatahura ingene ari kwitapi, ntatahura ingene yatakaje cyo yita gloire. Ariko Mana yo mwijuru, kuko wowe tukwizigiye muri kino gitondo, ndasenze Mana ngo umushoboze Mana gusobanukirwa Mana inyungu iri muri ivyo bihe vyiwe Mana, mushoboze gutahura Mana ubwiza bw'ivyo bihe bibi, kuko Mana ivyo twita bibi Mana c'est pas nécessairement ko wovyita bibi Mana. Ndasengeye ishengero ryawe bari hano hantu bose Mana kugira ngo kuri uyu munsi Mana bakomezwe na wewe, buzuzwe inkomezi na wewe. Mpemu yera wuzura abantu bawe, mpemu yera ukomeza abantu bawe, mpemu yera uhindure attitude abantu bagira muri saison badashobora guhindura, ariko Mana mwijuru bagire attitude ya foi, kuko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Mana, ukwizera niko kudushoboza gutraversa les périodes, les saisons, les temps, les situations et les circonstances. Roi grave Mana, uri mwiza. Hallelujah.